Yes, kanonye bifurize kuguma kugubwa neza kugirwa mu byo mukora byose birumvikana rero turagarutse kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze nta makuru atugezeho arimo rwose agenda turuka ku butaka by'umwihariko bw'u Burundi turavuga tuti nyamuneka natwe reka tugire vuba kugira ngo tuba updating mutaza kuyabona ari umulanzi amakuru nkuba amaze kutugeraho mu kanya mu nyemere mbabwire yuko rwose nyamuneka bya bindi bita gusubiranamo ukomeye hagati y'abitwa abarundi hano mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD byamaze kuba rwose nyamuneka bifata indi ntera ndetse ni na bimwe mu bintu bishobora no kuza gutuma igihugu cy'u Burundi rwose byakibiye agatereranzamba kuko hano mu gihugu cy'u Burundi mu bice bya Bujumbura umutekano muke uri kuzamba ku bayobozi umutekano muke uri kuzamba ku bayobozi amakuru dufite impamvu yabyo nuko rwose nyamuneka ari uko n'ubundi bakomeje kugenda bagira bate bakomeje kugenda by'umwihariko bahangana kuko ni igihugu murabizi gifite amatora by'umwihariko rwose yegereje ni ukuvuga ngo rero iyi hangana ryamaze guteza ikibazo muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ngira ngo wenda turaza kubyinjiramo tuve imuzingo umenye byinshi ndetse n'uburyo situation ihagaze ntago byoroshye turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu muraza kunyimira tunyarukire ahitwa hano Gitega tubabwire yuko rwose amasasu menshi cyane yongeye kumvikana mu buryo navuga ko budasanzwe turaza kubikomozaho tubive imuzinga ariko ninjiye rwose hano mu makuru ntari namanza no gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kandi ni abantu b'agaciro badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi muri Komine Mujijiro Komine Murangara Komine Kinazi ndetse n'andi hagiye hatandukanye tubaye ikaze bari Uganda bari Kenya bari Tanzania bari Malawi ndetse na South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima ni benshi cyane rero badukurikira by'umwihariko tubaye ikaze tubikuye ku mutima babwira ntibiroroshye kubana natwe nimba utari wakora subscribe nta kintu usabwa ugomba kuyikora kugira ngo tujye tugendana neza gatanu kuri gatanu muri rusange twirukanse cyane rero sindi butinde nyamuneka nyemera duhite twinjira muri ano makuru rwose by'umwihariko rwose arimo agenda tugeraho nk'ubu tuvugana mu bice by'ano muri teritwari nako muri Koline ya Mujejuru amasasu menshi yarayumvikanye abenshi bavuga yuko rwose ngo ari umutekano muke cyane ukomeje kugenda ugaragara mu gihugu cy'u Burundi gusa nanjye mu makuru mfite nuko igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu bitifashe neza situation ari hatari rwose turaza kubikomozaho turaza kugaruka by'umwihariko hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mbabwira ibyinshi bigiye bitandukanye birimo bigenda bihaturuka turaza kubikomozaho tubive imuzingwa turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugende tuba updating tubabwira uko situation ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi murabizi ko rero muri iki kiganiro cyacu tuba turi kumwe n'umuvandimwe nawe bugiye kuba uca mu bice bigiye bitandukanye nawe akagenda agenda twa updating abaturage bagera kuri 30 barenga 30 bamaze kuba bahabwa ubwigenge n'abarundi baherewe ubwigenge mu gihugu cy'u Rwanda ariko yari nka update gusa ndabona umuvandimwe n'ubundi yamaze gukomanga kareka mbanze mwatire ariko nze kubabwira ko turi buze kugabuka no ku banyapolitike batavuga n'umwe n'ubutegetsi tukababwira byinshi cyane bakomeje kugenda batangaza abo bariyo banda kugarika barimo ba Reverien Ndikuriyo barimo abagabo ba General Prime niyo ngabo nubwo ari bamwe mu bari by'umwihariko muri politike y'igihugu cy'u Burundi turaza kuba tubabwira byinshi bari kugenda batangaza reka tubanze dukaze umuvandimwe rero kwita kagwi gatoya kabahagarariye bari muri secretariat mugambo CNDD-FDD akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye abakoroni aba general bake bari kumwe na Prime niyo ngabo nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari bobo babona ko inyungu ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera imbonera kure zimaze kuhahonera imfuvyi abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira ngira atabandi bobona inyungu kubijanye n'intambara iri kwirabera muri Kongo rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi
zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwirwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD nimvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko ahari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ibyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze nshishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye imyaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzari impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye mu by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi n'umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted, ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko, ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza abarundi ko ari abarundi point, ko ari abanyafurika point. Iyo niyo identite abarundi ibabereye, ibakwiriye. Nayo ubundi byo kumva ngo umuntu ngo ahabwe igiti kubera ari ubwoko runaka, ibyo bintu by'ukuri birateye isoni mu bantu bize, birateye isoni mu bantu bashoboye gutembera ibihugu bitandukanye, bakabona yuko ibintu by'amoko nta hantu na hamwe byigeze byubaka ibihugu, ahubwo icyo twakwita nationalisme. Ndetse ubu turiko turavana no mu bya nationalisme, turiko turaja mu byo twakwita globalisme, turiko turaja mu byo twakwita ko tutari abarundi gusa, ko tutari abanyafurika gusa, ahubwo turi kiremwa muntu, ikiremwa muntu, yaba uwera yaba uwirabure, twese we are human being. N'ibyo dukeneye nabyo si ibyo by'amoko, si ibyo ngo uyu yaje ava he, ngo uyu yaturutse he. Ibyo ni ibintu by'ubujuju, nama mvuga ngo n'ubujiji bwo mu binjana, ngira ngo haraheze nk'imyaka 200. Kubona rero tubitekereza nk'abantu babayeho mu myaka 200 irababaje. Nicyo gituma generation y'ubu twese dukwiye guhaguruka. Ntabwo dukeneye amapolitike y'ubugugu, ntabwo dukeneye amapolitike atitaye neza ibyankenerwa. Nama ndabivuga ibyankenerwa n'ibihe: ya food security, ya logement, ya free health care, ya free education. Kandi ibyo byose ubutunzi bw'ibihugu byacu bufite ibyo bintu byose kugira ngo bishikwe mu ngiro,
kwa kugwanya ubushomeri bugacika burundu, ahubwo kugera n'aho ibindi bihugu biza kurondera akazi muri ibi bihugu byacu. Rero birababaje kubona kugeza ino saha abayobozi dufite cyane cyane nk'abo Burundi n'aba Kongo badashobora gutekereza ibikorwa mwene ibyo. Ariko urebye muri rusangi abategetsi benshi muri Afrika ntibari muri izo porogaramu, porogaramu Kadafi yari yaragezeho mu myaka nka 20 ishitse cyangwa 30 ishize. Birababaje ko kugeza uno munsi abandi ba perezida batashoboye kwigira kuri Kadafi ngo bashobore guha ubuzima bwiza abaturage b'ibihugu bayoboye, aho kubashora kurisongoye mu bwicanyi bw'iby'amoko n'intambara zitagira izina. Ugaca usanga abantu bananiwe guha ibyiza abaturage bayoboye, bariko babashora kurisongoye, bariko abantu bicwa n'inzara n'amagwara atagira mvura, kandi ibyo byose bafite umuti mu kiganza cyabo. Birababaje, n'ibyo ragomba gukebura mfatiye ukuntu intambara noneho yamaze kugariza cyane ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi, nibaza ko benshi bamaze gukura imiryango yabo, inshuti zabo bamaze gukura, kwimura. Usanga bamaze kwimura burya n'amabanki bamaze kuyashora, kuyajyana mu mabanki mu bindi bihugu. Cyo gituma mu Burundi nta mahera ahari, nta madovize ahari, kuko urumva bose baramaze kuja mu bitekerezo byo guta igihugu bagahunga igihugu. Rero nibo bagisambuye, nibo bacononye, ntibagihunga ahubwo bicare banyweshwe umuti w'ingaruka y'intwaro mbi yabo imaze imyaka 20. Muri abasirikare b'u Burundi bashobora gutoroka, abasirikare b'u Burundi bashobora kugira intege mu kugwana, nta wundi twoshira ko amakosa ahanini ni perezida w'igihugu ari we le commandant supreme de l'armée, hanyuma n'abarya bayoboye za etat major, kuko barya nibo bashobora kwigisha abasirikare mbega ko mugiye ku rugamba mugiye kugwanira iki, inyungu igihugu kibifitemwo niki. Kuko ubundi ibisirikare ntabwo bishirwaho kugira ngo bigwanire akagwi k'abantu canke inyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko ibisirikare by'ibihugu bigwanira inyungu, icyo twakwita intérêt de la nation. Intérêt de la nation ni ukuvuga inyungu z'igihugu kiba cyarabahaye ako kazi, kiba kibahemba, kiba kibahereza ubumenyi n'ibikwiriye byose kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bijanye n'umutekano muke biba byugarije ibihugu. Rero nimba abasirikare b'u Burundi bariko baratoroka, abandi bakagwanana intege nke, ntibashobore kwerekana ko bashobora guhagarara ku rugamba, ntimwibaze ngo ni ikibazo kiri mu basirikare barya batoya, ariko n'ikibazo ca perezida ayoboye igihugu, ni n'ikibazo cabarya bayoboye biro ya etat major, icyo twokwita barya bakuru b'ingabo nk'uko twovuga mu Congereza chief defense force. Barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba. Mbega igisirikare cohabwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye. Rero nibyo tubona rero muri Kongo, usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe, yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi. Ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye, mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe icyo gisirikare nyene cyugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashahara baba bakoreye,
ndetse burega iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashyiramo amayideoloji, nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye, amasukoyi, ukabaha za misile, ukabaha za drone, ibyo barashobora kubifatanwa, ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze. Nibyo byabaye Goma, nibyo byabaye Bukavu, nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana, kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi. None ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga 100,000 by'abasirikare bo muri Kongo, gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud gitunze, arico cyambere gitunze muri Afrika, gitsinde Tanzania igihugu kinini ya muri East Africa, gitsinde abamercenaires abazungu bavuye mu Burusiya, bamwe ba Wagner, ba Colombia, bariya baba bavuye mu Burayi, baza Hongria n'ahandi. Ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye, urabona nk'abarya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyarderi. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Ikigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kugwana atari amahera, kugwana atari ibigwanisho bikomakomeye, ariko kugwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni giki gituma ugwana, ni giki gituma ugwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma ugwana, niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARDC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'Iburaya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo bitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyene iyo tactique yo kugenda, ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hari ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hari ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukorega. Burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi, igisirikare cyo kigakomera, ni politike nziza. Ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo, watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya.
rero ibijyanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology la politike ugomba kwemplimenta mu gihugu, kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi b'ico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana, ahubwo bakabona ko bari barahenzwe ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi bari muri FPR bica bazobahonya bazobakorera ibi n'ibi. Abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iriko irakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iriko iratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera iki ikidutsinze ku rugamba ni iki? Ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba ni iki? Igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, icyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose, igihugu ni c'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu ibigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa, kandi bataco bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi indwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrika du Sud, suko batari gutsinda urugamba, canke Tanzania, canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamariseneri batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi
ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi, kuko buriya iriya migwi za Blackwater, iriya migwi za Wagner, bahabwa ubuhinga bya tekinoloji, inyigisho zihambaye, ariko nico kimenyetso, nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijyanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze cyangwa abo gishigikira, ariko biva muri kagatima, muri ya ideology politike, ya ideology nziza ya politike bayoboye n'umumiliyarderi. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Icigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kurwana atari amahera, kurwana atari ibigwanisho bikomakomeye, ariko kurwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma urwana, ni igiki gituma urwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma urwana niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARD mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'Iburaya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyine iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hariho ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye, mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrique du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hari ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yuko ugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukora. Ega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza, ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology, la politique ugomba kwemplementa mu gihugu. Kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma, ziriya guverinoma za Habyarimana. Ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica, bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi n'ibi,
abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iriko irakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23